Shalom shalom. Ndongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane natwe twese. Uyu munsi twongeye kugaruka mu majambo y'Imana nkuko bisanzwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo igice caho ca 6 umurongo wa 33. Haravuga ngo ariko mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Amen. Mwene data, uyu munsi amajambo tuje kuyaga n'amajambo avuga yuko dukwiye kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka, niho ivyo byose twarondeye tuzovyongerwa. Ivyo warondeye ukiri muto, ivyo warondeye kugeza mu gihe c'urunganwe rwawe, ivyo warondeye kugeza uyu munsi ugeze ko uri bubironke biciye ku gakiza kawe wakiriye. Uyu munsi uri bubironke biciye ku gakiza wakiriye, biciye ku bwami bw'Imana wahuye nabwo. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Agakiza kawe niwo mutahe wawe, agakiza kawe nivyo vyose, muri vyose biciye ku gakiza wakiriye. Nkubwire ngo wakire intsinzi biciye ku gakiza wakiriye. Nkubwire ngo wakire guhura nivyo byose wasengeye. Haleluya, Yesu nashimwe. Agakiza kawe rero uyu munsi karibu kugeze ahantu mama wawe atokugeza, ahantu papa wawe atokugeza, ahantu amashure yawe wiza atokugeza, ahantu diplome wahawe itokugeza. Nivyo koko wararize bihagije, ariko ugera naho wiheba. Uyu munsi inje kukubira ngo biciye ku gakiza wakiriye, wakire guhora ayo marira yawe, nta kira yawe haba namba. Haleluya. Hari uwitanze ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye, byose yarabirangije. Yesu wawe, Yesu nuwawe, eka nta numwe mumusangiye, nuwawe nubyumve. Uyu munsi biciye kuri uwo Yesu wakiriye uri butahukana intsinzi, biciye kuri uwo Yesu wakiriye uri bubona amahoro wabuze, biciye kuri Yesu wakiriye uri buhure nako kazi wabuze, biciye kuri Yesu wakiriye uyu munsi wakira amagara meza mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ukugororoka kw'Imana, mwene data, ntushobora kugororoka ubwawe atamana ibigizemo uruhara. Reka nkubwire ngo Imana uyu munsi igushoboze kuyigororokera, igushoboze kuyitunganukira. Imana igushoboze kunyura aho igomba kunyura, igushoboze guca ahantu abagenzi bawe batogucisha, ahantu inshuti zawe zitogucisha. Uyu munsi Imana yawe ihagucishe. Erega n'Imana yawe niyo yonyene yambukije Abisirayeli ibajabutsa inyanja itukura, abajabuka amahoro. Iyo nayo ni Imana yawe. Niyo yonyene yarenganuye Mose imurenganura kwa Farawo aharengana amahoro. Iyo nayo ni Imana yawe. Niyo yonyene iherutse kubana na Daniyeli bikomeye. Iyo nayo ni Imana yawe, si Imana y'uwundi muntu haba namba. Agakiza wakiriye niwo mutahe wawe mwene data. Nyamba warakiriye agakiza. Haleluya. Umuntu afata umutahe wiwe akawushora akaja kudandaza kugira ngo bimuhereze inyungu. Nyamba uyu munsi hari agakiza kawe wakiriye, ndavuga ngo mu izina rya Yesu, agakiza kawe wakiriye kakuzanira umusaruro ku kwezi, kakuzanira umusaruro uyu mwaka. Uyu mwaka utarahera agakiza kawe wakiriye kakugeze ku byo warondeye igihe kirekire. Uyu mwaka utarahera agakiza kawe wakiriye kagushikane hahandi abantu bavuze ngo ntuzohashika. Uyu mwaka utarahera agakiza wakiriye kagushikane ahantu abapfumu, abarozi, abakinzi, satani, abadayimoni bavuze kutoshika. Bice muri iri jambo ry'Imana bimatanye n'agakiza wakiriye, wakire kujabuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ubuntu wakiriye, ubuntu nabwo wakiriye uyu munsi turabufata tubuteranye n'agakiza wakiriye. Agakiza wakiriye tugateranya n'imbabazi z'Imana. Ivyo bintu ko ari bitatu: ubuntu wakiriye, agakiza wakiriye, imbabazi z'Imana, byose uko bingana biguherekeze, bigushikane mu buntu bwayo, bigushikane ku ntsinzi. Haleluya. Bigushikane ku kwemegwa, bigushikane ku kurabwa ryiza. Iki si cyo gihe ngo urire, iki si cyo gihe ngo unanigwe, ariko nico gihe ngo ushobore. Iki si cyo gihe, haleluya, iki si cyo gihe ngo udandaze uhombe, ariko nico gihe ngo udandaze wunguke. Haleluya.
Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Iki si co gihe ngo uryame mu bitaro eka haba namba, nico gihe ngo wiyere ku mwansi umubwire ngo ndatera nje imbere byanka byakunda, umubwire ngo ndabaho wabyanka wareka. Iki si co gihe ngo ubeho uri umushomeri, nico gihe ngo wakira akazi ukore umwansi wawe abibone. Iki si co gihe haba namba ngo wame mu gihe c'agasuzuguro, si co gihe co gusega, ni igihe co kwiha ugahereza n'abadafise. Iki si co gihe, haleluya, ngo ubu umuntu wamaganya, ni igihe c'ukutwenga ariko ugatwenza n'abandi. Iki si co gihe ngo wicwe n'inzara, ni igihe c'ukufungura ukagaburira n'abandi. Iki si co gihe ngo ube utagira ico wihereza, ni igihe c'uko wihereza ugahereza n'abandi. Ico nico kimenyetso kigiye kukwereka ko ubuntu bw'Imana n'agakiza wakiriye n'imbabazi z'Imana nibyo bigiye kwerekana ko Imana yabanye nawe, nibyo bigiye kwerekana ko Imana yaguciriye inzira, nibyo bigiye kwerekana ko uri umunyentsinzi, nibyo bigiye kwerekana ko, haleluya, noneho Imana yagukunze yo kuraza naho yirarira bice ku kwitwararika ubwami bwayo no kugororoka kwayo. Ubwami bw'Imana buratandukanye n'ubwami bw'umurwanizi. Iyi si turimo tuyifise mu bwami bubiri. Ubwami bwa mbere n'ubwami bwa Kristo Yesu wabambwe agahambwa akazuka inyuma y'imisi 3. Haleluya. Ubwami bwa Kristo Yesu wabambwe agakubitwa agahambwa inyuma y'imisi 3 akazuka. Ubwo nibwo bwami twebwe dukukira, ubwo nibwo bwami twebwe dukurikira, ubwo nibwo bwami twebwe tuyoboka. Haleluya. Inyuma y'imisi 3 Yesu wanje, Yesu wawe amaze imisi 3 mumva yarazusazukana intsinzi. Nagomba kukumenyesha hari ubuntu bwazuye Yesu, kandi hari n'ubushobozi bwamuzuye. Ubwo bushobozi bwazuye Yesu uyu munsi reka bukuzure nawe, bugukure muri ico kibanza c'amaganya urimo, bugushire mu kibanza c'impundu. Haleluya. Ubwami bwa kabiri n'ubwami bw'umugwanizi. Uwo nawe suwundi ni Satani, uwo nawe suwundi ni wa wundi akurwanya, uwo nawe suwundi ni wa wundi ugerageje ngo utere imbere akagukurura akaca gushira inyuma. Ariko Yesu wawe nawe araza akagukwega akaguterera kure cane, aho Satani atabasha gushika, aho abadayimoni batabasha gushika, aho abarozi batabasha gushika, naho abanyeshari batabasha gushika, kuko abanyeshari urabafise kandi ni benshi. Ariko reka ndakubwire uyu munsi nubabwire ngo mwabanyeshari mwe, aho mwangwanirije hariho igihe kirahagije. Yesu wanje angejeje kure cane aho mutabasha kumbona. Bene data, reka tubashimire kuri mwebwe mwariko mwumviriza amajambo y'Imana. Haleluya. Yesu nahimbazwe. Mwami Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Reka nshimire wewe wariko wumviriza ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubagomba kwimatanya natwe, kubagomba kudukurikirana, kubatarakira Yesu bagomba kuyoboka Yesu badahengeshanya, abagomba kumwakira nk'umwami n'umukiza wabo mu buzima bwabo, kuko nta muntu yizeye Yesu yigeze ateteregwa, haba namba nta n'uwamaramaye. Ubugomba kwimatanya natwe no mu buryo bwo kubatizwa. Yesu nashimwe. Turakorera mu Cibitoke kujya 6 imbere ya zone. Aho naho turaterana ku munsi wa 4 isaha 10, ku munsi wa 6 turaterana isaha 3, ku munsi wa Mungu turaterana isaha 3. Adresse ni hepfo y'irya Kanyoni imbere ya zone ibarabara rya 6. Murahawe ikaze, turabakunda, turabasengera, turabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom.